amashirahamwe 18 uno munsi yandikiye inzego zitatu z'igihugu, umugwi wigenga ujejwe hagati na muntu, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu hamwe n'amashingamateka. Twabandikiye tubasaba yuko umuntu wese mu bimwega yogerageza kugira ngo itegeko rigenga imigambwe rihindurwe, kuko iryo tegeko inyuma y'icigwa cimbitse cakozwe n'amashirahamwe atatu, Focode, Kosom, izo structure agiye hamwe, yasanze iryo tegeko ryo mu 2011 rifise ibinenge bikomakomeye, na cane cane ikijanye no kwivanga k'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu buzima bw'iyo migambwe. Ari naco gituma mubona uno munsi umugambwe senere uriko uraburagizwa bidasanzwe. Dusanga kandi uburenganzira uno munsi bwo gukora kw'imigambwe bumerewe nabi cane, aho akandi karero umuntu yotanga ni ihagarikwa n'ifungwa imisi ngahe ry'userukira umugambwe odebu witwa Kefa Nibizi, kubera urwandiko rutoyi rugufi yanditse ku buhinga ngurukanabumenyi. Uca wumva yuko hageze yuko umukuru w'umugambwe ajejwe kuvuga ibitagenda neza ashoboye kuja gufungwa kubera yanditse tweet ivuga ibitagenda neza. Uca wumva yuko uburenganzira bugeze ahatemba. Rero izo nzego twazandikiye kuko zose zirafise ico zishobora gukora, duhereye cane cane ku mugwi wigenga hagati na muntu. Wowe twasanze ata kintu kigaragara kiboneka ukora ku bijanye n'ubu bwigenge bwo kwishira no kwizana uko amashirahamwe kw'imigambwe kw'abanyagihugu. Tukibaza uburenganzira budasanzwe bwo guhanura leta no gukora kugira ngo amategeko agenga abanyagihugu yisunge amategeko mpuzamakungu Burundi bwashize mu bwizwa shingiro. Twandikira umushikiranganji Martin Neretse ajejwe intwaro hagati mu gihugu, kubera iryo tegeko ritwarirwa mu biro iwe, niwe ajejwe gutunganya no gukurikirana ukuntu imigambi ikora. Bivuga yuko uno munsi abishatse arashobora kuba yarateguye itegeko rishobora gutuma rihindura iryo ryahahora, kanatsinda muvyo twamurungikiye n'intererano zacu twibaza zoshobora kumufasha mu gihe yoba afise ugushaka kugira ngo iryo tegeko rihinduke. Inama nshingamateka nayo kuko ari iserukira abanyagihugu, twayandikiye tuyisaba ko yogerageza igashiraho nayo nyene itegeko, ko nayo irabishoboye, canke igatora itegeko mu gihe umushikiranganji yoba arirungitse, kugira ngo ukwisha no kwizana kw'imigambwe kw'abanyagihugu gutera imbere. Kuko uno munsi biragaragara yuko ukwisha no kwizana mu Burundi gusigaye kugoye cane. Umuntu ntashobora kuvuga ico yibaza, ntashobora gukora mw'ishirahamwe uko bishaka, ntashobora kuja mu bikorwa vy'umugambwe canke gutunganya ibikorwa vy'umugambwe uko abigomba. Rero tubereka yuko gukora ivyo bintu, guhindura ayo mategeko akandamiza abanyagihugu, ari ku neza y'igihugu, ari ku neza ya demokarasi bama bariko baravuga imisi yose, ari ku neza y'igihugu kigengwa n'amategeko.